Turasubiye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu ariyo yanyu yamiba yagira kubivugwa ku isi ikagira umwihwezo mbere kanacukumbura kahise k'ibihugu. Ikiganiro cy'uno munsi ni igice ca kabiri kiri mu rukurikirane rwo kurabira hamwe ivuka ikura n'umuzo w'abazungu no kubiganzura mu Burundi. Mu gice ca mbere duheruka kubashikiriza twararabiye hamwe ingene Burundi bwavutse tubikesheje intare rushatsi cambaranama, turabona ingene bwakuze biciye mu kwaguka mu bunini no mu buryo bw'intwaro tubikesheje intare rugamba. Uno munsi turabira hamwe ibibazo Burundi bwaciyemwo ku ngoma y'uwasubiriye intare rugamba ariwe muhungu wiwe Bijoga Gisabo canke Gikata yafashe izina rya Mwezi Gisabo ahabereye umwami. Tubibutse ko twabonye ko mu bisanzwe atari we yari kuja ku ngoma. Ntare rugamba we yari yateguye umuhungu wiwe Twarereye nk'umugani wa Samuragwa w'ingoma azomusubirira amaze kuyivako. Yamara ishari ryo mu muryango rihagaze ku bamikazi na cane cane Ziramibango ryatumye Twarereye yibwa ingoma maze himikwa Bijoga ariwe Gisabo. Ushaka kubitahura neza yosubira inyuma agakurikirana ikiganiro c'igice ca mbere. Muri make Ziramibango nk'umwamikazi umugore wa Ntare rugamba amaze kubona ko mu bahungu biwe abaganwa b'intwari bari bakomeye ku rugamba rwashana birori atawuzosubirira se ku ngoma, yavuye ateka umutwe w'ingene Twarereye ataba umwami nk'uko Ntare rugamba yavyifuza, maze ahitamwo gutuma umwigeme w'inshuti yiwe Vyano aryamana na Ntare rugamba yarageze mu zabukuru, gutyo bavyarana umuhungu ariwe Bijoga Gisabo yavuye aba ariwe aba umwami, Vyano nawe aba umugore wa nyuma w'umwami. Umwami Mwezi yagize ivyago vyinshi mu gihe yari ku ngoma nk'uko tuza kubibona. Mwezi Gisabo nka se wiwe Ntare rugamba yatwaye ingoma y'u Burundi igihe kitari gito, imyaka irenga 50. Iyimikwa ryiwe ryabayemwo impari nyinshi, nyarirya hari hitezwe ko himikwa Twarereye nk'uko vyari vyategekanijwe na Ntare rugamba. Abaganwa bamwe rero bagiye ku ruhande rwa Twarereye maze banka kwemera Gisabo nk'umwami. Ico gihe Mwezi Gisabo yimikwa yari umwana muto cyane, ntiyarenze imyaka 12. Muri ico gihe uko vyagenda umwami babonye akiri muto bamuha bamufasha gutwara. Kenshi yafashwa kongera agahagararirwa n'umugabekazi nyina wiwe canke abaganwa bakuru we baba baramaze gukura. Mwezi Gisabo yarahagarariwe agafashwa akongera agakingirwa n'imfura ya Ntare rugamba umuganwa Ndivyariye. Yagize n'amahigwe yo gushigikirwa n'abaganwa nka Gwasha na Birori abahungu banziramibango. Aba baganwa batatu bari ku ruhande rwa Mwezi Gisabo bari abaganwa bijunja n'ijambo bubashwe kandi bakomeye ku rugamba. Abashigikiye Twarereye mu ntumbero yo kugwanya ingoma yibwe igahabwa Mwezi Gisabo bafashe imiheto bigarurira uturere two hagati tw'ubwami bw'u Burundi, maze Mwezi Gisabo ahungira mu bumanuko bw'igihugu. Yamara babaganwa batatu Ndivyariye, Gwashana Birori n'ingabo zabo barondeye ingene bo kwimika Mwezi Gisabo ku nguvu, nuko batana mu mitwe n'ingabo z'abaganwa bari bashigikiye Twarereye, baraheza baratsinda urugamba mu ntambara zabereye aho bita Nkondo. Ni naho havuye iryungana ngo biracitse nk'ivy'inkondo. Ukwinubana hagati y'abakomoka kuri Twarereye yibwa ingoma n'uvugwa ko yayivye Mwezi Gisabo kuba kuratanguye. Abakomoka kuri Twarereye biswe Abatare, abakomoka kuri Mwezi Gisabo nabo bitwa Bezi. Gutyo havuka guhangana hagati y'Abezi n'Abatare. Ukunyinyurana hagati y'izo mpande zibiri kwarabandanije no ku ngoma z'abandi bakurikiye gushika Burundi bwikukire nk'uko tuzobibona mu biganiro bizokurikira. Twavuze ko Mwezi Gisabo yimitswe akiri muto cyane. Yari yavutse mu 1840 maze yimikwa mu 1852. Aho se Ntare rugamba apfiriye ntiyari bwarenze imyaka 12. Wabaye aramuhagararira mu gutwara igihugu yabaye Ndivyariye.
muri ico gihe Ndivyariye yatwaje umukazo n'igitugu gikomeye, maze Mwezi Gisabo amaze gukura arabona ko atawe umurongo na mahoro abaye umwami, araheza arondera ingene yomwikiza. Uwo mugambi yawufashijwemwo n'abaganwa Gwasha na Birori. Ivyo mbere vyakomeje gwagwankwa hagati y'abatare n'abezi, kuko Ndivyariye yafatwa nk'umutare. Abamukomokako nibo batanguye mbere urugamba rwa mbere hagati y'iyo miryango. Biranavugwa mbere ko Ndivyariye yishwe na Gwasha amunize, akabona kumuta mu ruzi mu Barazi. Mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 870 haradutse impari hagati y'abaganwa b'abatare batwara igice cy'ubuseruko bw'igihugu n'abaganwa b'abezi batwara mu gice cyo hagati mu gihugu. Babandanije banyinyurana gushika mbere no mu gihe cyo guharanira intaya y'ukwikukira ku Burundi, ahayo matati yigaragaje hagati ya Rwagasore yitwa ko ari Umwezi n'abahungu bo muganwa Baranyanka aribo Birori na Ntidendereza bitwa ko ari abatare. Mwezi Gisabo yagize abagore 11, abo nibo bazwi, abavyara kwa abana 25. Kuri Inabamoso yavyaye Inangongo na Sebudandi. Kuri Inabisenge yavyaye Mahinga, Kijogori na Ntawushira. Kuri Inabakuza yavyaye Setobogwa, Setakwa na Ngumije. Kuri Inaberege yavyaye Mayabu na Muhitira. Kuri Musani wabo yavyaye Ntarugera, Kitandazi na Rugema. Kuri Inabantu avyara Kabondo na Nyamumira. Kuri Riri ku mutima umwamikazi yaratonye cyane kandi yakundwa n'umwami, yavyaye abaganwa bakomeye nka Nduwumwe, Karabona, Bangura, Nganguzi na Bishinga. Kuri Nagwino yavyaye Bikina n'Intama na Sangabana. Kuri Simbashira Makenga yavyaye Gicondo. Kuri Gahimbare yavyaye Barangeza, maze kuri Ntibanyiha avyara umwami Mutagambikije. Twavuze ko ingoma ya Mwezi Gisabo yaranzwe n'ivyago vyinshi ku Burundi. Reka turabire hamwe bimwe muri ivyo vyago. Ku ngoma ya Mwezi Gisabo niho hatangura kuza abazungu ba mbere, bari baje kwigisha no gushinga amadini nka Katolika n'igiporoti. Abo bitwa abamisiyoneri. Abamisiyoneri ba mbere bashitse mu Burundi mu 1879. Abatware benshi baragwanije uwo muzo w'aba bamisiyoneri mu ntara batwara. Ntako n'umwami Mwezi Gisabo atagize ngo abagwanye. Yaragerageje cyane gukingira Imugera n'utundi duce aba bamisiyoneri bashaka kugira ivyicaro. Imugeraho aho aba misiyoneri bashaka gushinga icicaro, abarundi bahafata nk'ahantu hubashwe higitangaza n'umuganwa cyangwa umwami batashobora guhonyoza ikirenge kugira ngo ntibashabuze ibisekuruza vyabo vyitavye Imana, les ancêtres. Niyo mpamvu yagwanije abamisiyoneri cyane muri aka gace ka Mugera. Mbere arifashisha n'ingabo ziwe kugira ngo Imana za Mugera nk'uko bazita nizishavure. Yamara uko kuyagarara ko kwa Mwezi Gisabo n'ingabo ziwe ntivyamaze igihe kinini. Umuzo w'abamisiyoneri wakurikiwe n'umuzo w'abakoroni. Mu 1899 ingabo z'Abadagi zirongowe na Kapiteni von Beth zitwaje inkoho n'ibindi bigwanisho bicira umuriro, mu gihe ingabo za Mwezi zo zakoresha imiheto n'amacumu zaratanye mu mitwe, maze ingabo z'Abadagi ziturira amazu zica n'ingabo za Mwezi Gisabo zitari nke, abona gutsindwa no kumanika amaboko. Muri Rusama 1903 Abadagi bateguye gufata umwami Mwezi Gisabo ngo bamwice. Kugira ngo babishike ko bategerezwa kugumya bavugana n'abazungu baba missionnaire bari bafise icicari Mugera kugira ngo bamenye amakuru yose y'umwami Mwezi Gisabo, ahaja ivyo akora n'ibindi, kwari nko kumuneka muri rusangi. Kwa 2025 Rusama 1903 n'intumwa y'Abadagi yakoreshejwe muri ico gikorwa c'ubutasi yabamenyesheje ko Mwezi Gisabo ahejeje kwica abakozi babiri bico cicaro c'abamissionnaire bimugera bagomvye kugarariza amategeko y'umwami. Urufu rw'aba bantu babiri niko rwabaye intandaro yo kwishikana kwa Mwezi Gisabo.
Abadagi baciye bafatwa n'agashavu bakoresha ingufu zabo zose maze baragondoza Mwezi Gisabo yasa n'uwari yananiwe. Muri ico gihe mbere Mwezi Gisabo yarahanzwe cyane n'umukwe wiwe yitwa Maconco n'ingabo ziwe bagwanye intwaro ya Mwezi, mbere bakaba banagomba kwigarurira ubutegetsi. Hari mbere n'uwitwa Kirima yavuga ko yari umuhungu wa Ntarerugamba yavyaranye n'umugore yitwa Nyamvura wo mu ntara y'Ibushi. Kirima nawe nyene yari yaragerageje aregeranya ingabo maze batera ubwami bwa Mwezi Gisabo. Uretse iyo migwi bari basanzwe bagwana, hari hiyongeye ko iyi ni intambara y'abo Badagi iturutse muri iryo yicwa ry'abo bantu babiri. Birumvikana ko Mwezi Gisabo yari amaze kuremerwa n'izo ntambara zava ku mpande zitatu, ntivyari bimworoheye. Mu mwiheburo mwinshi niho yasaba baba missionnaire ko bamushikira ku Badagi bakabamusabira ko bohagarika intambara, bakongera bakamufasha kugwanya Maconco, bishobotse bakamumufatira mbere bakamumuzanira. Kwa 6 Ruheshi 1903 Mwezi Gisabo yaremeye gose ko yatsinzwe n'Abadagi, maze yemera ko bogirana amasezerano yo gutunganya intwaro gushasha. Ayo masezerano yabereye Ikiganda mu ntara ya Muramvya. Ayo masezerano Mwezi Gisabo yateye kw'igikumu yamutegeka kwemera ko ategerezwa kubaha no gusonera abamissionnaire. Umwami Mwezi Gisabo yategerezwa kubana mu mahoro n'abamissionnaire bimugera kuva mu 1899. Yategerezwa kandi guca ibarabara ry'imigenderanire hagati y'Abadage n'abamissionnaire bari bafise icicari muyaga. Yabwirizwa kandi gutanga inka ubusho butari buke nk'amande yishura inyifato yamuranze yo kubuza amahoro abazungu kuva mu 1899. Yategetswe kudasubira kugora abanyamahanga kandi akubaha akagendera ku mategeko y'abakoroni. Iyo ngingo ivuye muri ayo masezerano y'ububasha bukomeye Van Gravert nk'umudagi yari arongoye Abadagi bari mu Burundi, kuko yavuga ko akeneye imigenderanire ya hafi n'abamissionnaire bamufasha mu gutanga amakuru no kumunekera kugira ngo ateganye ku bibi bishobora kwaduka. Intwaro ya Mwezi Gisabo yasa niyafashwe miri, ntaco yari igitegeka kinini, hatwara Abadagi. Babonye mbere atako bari bubigire, abatware benshi barishikanye bemera gukorana vya hafi n'abamissionnaire nabo bari bacuditse cyane n'abakoroni. Naho Mwezi Gisabo n'ingabo ziwe bihagaze ko vyarangiye Abadagi bakoresheje ibigwanisho vyabo bikomeye, maze Abarundi bemera kugondozwa, bemera kugira ku mategeko y'abakoroni no kubana n'abamissionnaire. Ni gutyo abakoroni n'abamissionnaire bashinze imizi mu Burundi. Ivyo vyago vyose Mwezi Gisabo yaciyemwo vyamutumye aruha, niko gutegura uzomusubirira. Nkuko vyagenda kenshi ku bami, batora kenshi mu bahererezi kugira ngo baronke umwanya muremure wo gutwara igihe uzomusubirira azoba kiriko arakura. Twabonye mbere ko na Mwezi Gisabo yari umuhererezi yavutse kuri Vyano, yari umugore wa nyuma wa Ntarerugamba. Uwasubiriye Mwezi Gisabo yari umuhererezi wiwe Mutagambikije, nawe yavutse kuri Ntibanyiha, umugore wa nyuma wa Mwezi. Mutagambikije niwe yari yaragenywe n'abahanuzi b'umwami nk'umuganwa Samuragwa w'ingoma. Mu 1908 umwami Mwezi Gisabo yamanutse Bujumbura mu ntumbero yo gusezera uw'abakoroni bari bagenye gutwara Burundi. Resident w'u Burundi cyagira gatatu mbere amanutse Bujumbura. Mu rugendo rwiwe rwo gusubira i Muramvya ageze Buhonga ku mutore yitwa Mareza niyo yasandabiye. Imbere yuko iyo nkuru yica mugongo ishika i Muramvya n'ikiziga ciwe ngo gishingugwe ku nganzo yo mu Kayanza, ni ibintu vyayangara. Umwami kaziriri ku mutima wo mu muryango w'Abanyakarama niho yaronka akaryo ko gushika ku ntego ziwe. Riri ku mutima yarifuza cyane kuba umugabekazi. Yarafise abahungu b'abaganwa bahambaye bakomeye bijunja n'ijambo kandi bubashwe. Abo nabo ni Nduwumwe, Karabona, Bishinga, Bangura na Nganguzi. Niyashimishwa nuko atanumwe muri abo yatowe ngo asubirire umwami maze nawe aba umugabekazi.
bivugwa ko ari ku mutima yafashe ingingo yo kwica Ntibanyiha maze mu buryo bw'amanyanga menshi aba ari we yitirirwa kuba nyina wa Mutagambikije. Mu yandi manyanga akomeye riri ku mutima yatumye Mutagambikije apfa mu nyuma yo kurongora umwamikazi Ngezahayo nyina w'umwami Mwambutsa. Riri ku mutima yabigenjeje gute? Yatumye umuhungu wiwe umuganwa Bangura kuja kuryamana n'umwamikazi Ngezahayo umugore w'umwami Mutagambikije igihe Mutaga yari mu rugendo. Igihe Mutaga yaganuka ava mu rugendo yashitse yivuna agwana na Bangura maze aramukomeretsa. Nuko abandi bahungu bari ku mutima bategura kwihora. Muri izo ngwano niho umwami Mutagambikije nawe yakomerekejwe cyane. Bidahavuye bimuhitana bimuviramwo urupfu. Ngezahayo umwamikazi wo mu muryango w'abavubikiro nawe nyene yahavuye yicwa. Ivyo vyatumye hicwa abantu benshi bo mu muryango w'abavubikiro bitegetswe na riri ku mutima ababesheye mu kubagiriza ko aribo bahayishana umwami Mutagambikije naryo riramuhitana. Riri ku mutima yari umugore yari yizewe cyane n'umugabo wiwe umwami Mwezi Gisabo. Niwe yarakunzwe cyane mu bagore bose ba Mwezi kandi yaratonye bamwita bizima bitazimiza Mwezi. Riri ku mutima yari afise ijambo rikomeye ku ngoma ya Mutagambikije kuko yari yaragerageje abantu baratahura ko ari we nyina. Inyuma yaho nyina wa Mutaga apfiriye umwamikazi Ntibanyiha riri ku mutima niwe yamureze mbere benshi barahava bibaza ko ari we nyina w'ukuri. Yagumanye mbere ubutegetsi bukomeye aho Mutagambikije apfiriye hakimikwa Mwambutsa ari umwana muto w'imyaka 3. Mu kurindira ko Mwambutsa kura riri ku mutima niwe yabaye nk'utwara mu kibanza ca Mwambutsa. Gutya aboneraho akaryo ko gushira mu bibanza bikomakomeye bifata ingingo z'igihugu abahungu biwe nabo baba abantu bakomeye cyane. Gushika mbere no mu gihe harangiriye intwaro y'abakoroni. Aha niho turangirije ikiganiro cyacu cuno munsi. Igice gikurikira n'ibindi biganiro muzobikurikira kuri iyi YouTube channel mu gihe muzoba mwagize subscribe ariyo sabone. Tubibutse kandi kugira ico muvuze muciye muri comment ariyo commentaire, kugira like ariyo j'aime no kugisangiza abandi mu kugira partage ariyo share naho ubutaha.